hari n'abagenzi benshi bambarira ati ntuzugaruke niyo garuka ntuzundamutse ariko biba biri muri joke kubera benshi noneho benshi ngaha abarundi baba babizi ibintu turabikorana ikiganiro ndagitondera cyane gose ahubwo rero nasanze twebwe baranadukarira gose gusumba uwundi atazwe nico gituma niyo bishize mu mandungika madame kuko je murandaba ngiyo ngiye gutondera ibitoro abantu bose kwera abo barushe bagize iki boza kiginga nta vya comedy tonda urumva basanga naho gafaveur umuntu yokugiriye kubera uri aussi novuga public abantu bacaga aramucishijemo kigingi urumva ni platform ngire ntanguje izokwamaho yego urabona kigingi sama ni gitaramo kiba mu gusa kikazamo abantu ibihumbi n'ibihumbagiza yego ariko iyi ntwenza nanje ni platform igiye kubaho régulièrement shobora no kwikora rimwe mu kwezi canke pourquoi pas ubuye ntanguye mu kwezi nkaza ndadekala ngira ukundi kwezi kwa kabiri nkareka nkacishamo ukundi kwezi ariko bizofata iyindi ntumbero bivanye Kazwa TV. Yes, bakunzi ba Kazwa TV, reka ndabaye ikaze nagenda baramutse cyane mwe mukomeje kudukurikira bamaze kugira subscribe bataragira bose musanza tigica dukurikirana bataragira subscribe ico kinini ariko uno munsi noneho mubikore reka renda kuramutse wabura nta mu gihugu cacu ciza c'u Burundi waba uri muri diaspora waba utari no hano canke uri hano wumva ururimi rwacu hariho abanyamurenge hariho abanyarwanda mwese muri rusangi turabahaye ikaze cyane ntangura kugira presentation mbwira abantu bariko barakora ibikorwa bitandukanye ndabwira ngo don't give up ushobora kuba uri kurakora ibintu kumva wacitse intege kumvugira ubivemwo ariko nta mpamvu yo kubivamo burya ubundi ibintu yagiye kwanka bisa nkaho biba bitanguye wasigaye akanya gatoya gusa namunsi ntanguranye ubwoba ndi nyuma ya kamera kandi kuko ngira nakira umuntu akomeye cyane Kigingi la comédien turaguha ikaze amahoro cyane murakomeye ni sawa murakoze ubundi je menyeye Kigingi ko kuri stage sinzire nke turi buganira ni babiri batandukanye naje muri show ni babiri batandukanye byakwete tuganire mu buzima busanzwe canke tuganire muri comedy oya wowe urafise ibyo wateguye unganiriza mu byo wateguye ariko sinza ku actinga nk'uri kuri scene na actinga nk'uri imbere ya kamera nina gusaba ngo utugirire abakunzi uturamukiza abakunzi muri bwa buryo bwawe bwo gutwenza naho nyine baza kubikora anyway bazoza barihe amanda batwenze anyway karibu cyane urakoze cyane ndamutse n'abantu bose bakora kurikirana ino chaîne ya Kazwa TV yego ubundi tudukuzi kuri Kigingi mugabo hari abantu baba baravye je nibaza ko hari abantu nigihe maybe ushobora kumaze kurabwa n'abantu benshi baba bakubonye irya mbere nkunda kubwira rero umuntu dutanguranye nubwo aba ari celebre aturamukiriza abakunzi ayidondora je nitwa Mugenzi Alfred Mugenzi Alfred Aubin niyo mazina abavyeyi banyise hanyuma n'iryo Kigingi rero ni izina ryavuye mu buto bwanje nkivuka ni surno rero yo mu bwana Kigingi hama nkaba ndi umuntu yubatse mfise umugore n'umwana yego nkaba ndi umurundi ndangurira ni mirimo yanje ngaha mu gihugu nyene cy'u Burundi niho mba n'umuryango wanje abatakuzi kuri stage imbere yuko utangura comedy Beni comedy hajya muri rusange canke imbere yuko abantu batangura kuza barakubona usohoka mu bihugu bitandukanye ndetse no ngaha mu gihugu cacu nyene nibaza ko Kigingi yari afise personality yiwe bo wari umeze gute avant yuko utangura gukora niko nkimeze n'ubu jende umuntu akunda kunezerwa umuntu rimwe ndashavura nk'abandi bantu nk'umuntu asanzwe ameze nyene niko meze ariko ndakunda gusangira n'abantu ndakunda kuyaga n'abantu gutera inkuru yego biri mu bintu nibaza byaciye byoroha kugira ninjire muri uwo mwuga ariko imbere ko nkora uwo mwuga ari umujene nk'abandi bajene ndaciye mu mihari naciye mu butumwa bw'Imana mu bintu byinshi bihuza ugwaruka byarampamagara cyane niko niyo nature yiwanje hanyuma ariko muri rusange nkaba muntu nk'abandi yego hariho abantu bibaza bati donc hariho nk'abantu jewe ndabazi donatio usanga muhuye iminsi yose uzi gutegerezwa gutwenga muga ntibabikore nk'umwuga donc bakabikora kugira binjiza amafaranga canke kugira ngo babikore nk'akazi
wowe ni gero wamenye neza ko ufise iyo ngabire kugira ngo utangure kubikoresha nk'akazi jewe ni natanguye kubikora kubimenya ni kimwe ariko kwimvira kubikora byaranciye mu mutwe ko cyane cyane n'abagenzi bambarira turadutwenza kubera ko tobigira umwuga hanyuma rero ndabitangura hari muri 2012 yego hama biragenda neza rero ushika n'ubu wowe wabitanguriye hehe donc du mois hari igihe umuntu hari umukomedian twakoranye na fois passé arambwira ati je munsi wa mbere nja kuri stage nije navyisabiye wowe nawe ni wabavyisabiye canke barakurondeye abantu mwakorana canke abantu bakubona oya cari gitaramo canje hanyuma yego byari hari muri 2012 hanyuma rero turagenda kuri scene turakora yego byabereye muri ahantu mu kabare nyine ngayi Bujumbura yego n'abagenzi bakeyi hama biragenda neza uno musi ni hari itandukaniro rya presentation imbere ya mariage nyuma ya mariage uba wumva bimeze gute ubundi nyene uri kuri present urabimenyera nibisanzwe uramenyera nyene biraryoshe biba biryoshe nyene ariko nibisanzwe uramenyera hari umuntu yavuze ngo iyo uri kuri presentation donc uri marié ngo uba wumva uri proud ngo kiri umusore ngo uvuga ngo uba wumva atari sawa nawe wumva ari sawa biraryoshe nyene iri ntambwe ego ni vyiza Kigingi benshi baramuzi cyane mu mwuga wiwe wo gutwenza abantu muri rusange tumaze kubona ukora amashusho menshi hano mu gihugu no hanze y'igihugu twarakubonye ugenda muri Europe twarakubonye ugenda muri Canada tukubona nyine mu mashow atandukanye wewe nk'umu artiste cyangwa umu comedian ni ikihe kintu wabonye gitandukanye hagati yo gukorera show ngaha mu gihugu no gukorera hanze y'igihugu byose d'abord ni show kubera ni public bihari uri kuranezera urumva je byose ndabifata nk'akazi ubutandukane bien sûr uravyumva nyine ubuvuye muhira ubugiye ahantu kure gukora akazi kawe biratandukana nyine kuko ugiye mu bantu mutabana babayeho imico yindi yego nukuvuga biratandukanye ivyo rero nkinira ngaha nubwo ntari ndabakinira nk'ivyaha hariho ama actualité ariko batotahura rero nibwo butandukanye hanyuma sino na climat irahinduka yure ahandi hantu nukuvuga les conditions zirahinduka mais ariko kenshi vraiment maze kugira kuri scene ni babandi nyene n'abarundi n'aba sister bacu n'aba brother bacu abavukanyi baba bari muri biriya bihugu nta ngorane nimwe kuko nkina mu Kirundi rero nta butandukane bunini atari uko bimwe musanga bihinduka aha baza kare ahandi naho baza batevye yego ni sino jewe mbona nta butandukane bunini buhari narigeze kubona wapostinze uravuga ngo ndakumbuye mu Burundi ugishika muri Canada hari kubera klima hari kubera inkumbu zisanga zo gukumbura abarundi canke vyari vyavuye kuki nikisa gitumye kumbura atari bwingirira amarayi yakaya nakantu nagize nyene kugira ncokoze urumva umwuga wanje no kurura abantu nakantu nagize nyumva niyo nari ngishikayo nta n'amasaha 5 yari bwahere nshitse kugataka ka Canada aca mvuga ngo nkumbuye Burundi kara kantu ko guco hanyuma rero abantu barakabonye baratwenga nta kindi kiba kiri inyuma vraiment nta nkumbu nyinshi ndari ndahafiti oya bon numva ama feedback ari meza numva abantu bavuga yuko turakurindiriye turagira ikintu kuri vibe yari ngyoshe abantu bari bavyiteze twaravugana cyane n'abako barabitegura hari irumva kandi nongere ndabashimire cyane uwantumiye yitwa DJ Ferry shimire nabo twakoranye team yiwe bakoze ibintu bikomeye cyane Nadine Indabira n'abandi bose ariko cyane cyane aboye na Armel DJ Ferry Nadine Armel vraiment coup de chapeau rero twaguma tuvugana twagize equipe iryoshe cyane n'abantu vraiment bazi gufata neza umu artiste bazi kumuha agaciro biciye mu kungene bakora nk'aba professionnel twaravugana ku mwanya barazi kungene ba booking amatike ba reserve ibintu byose byari bitonze kabisa sorry ndabashimire cyane rero ntabwo banarinse kuko narumva yuko chaque ville hose barindiranye igishika igiteramo canje
usanga abantu bariya barababaye no gutwenga badatwenga nawe uvuga ati mana uriko bitegura ukavuga ati uriya bataza gutwenga azogenda gute cyangwa wari ufise iyindi specialite yabo hanze nyene uza gukoresha oya ivyo urumva no ngavyoba si hanze gusa no ngavyoba vyama bihora binashika oya ariko igikuru ntiwarura ivyo we umaze kugira ubwoba bw'ivyo urumva akazi kaba kakugoye urategura ibintu vy'iwawe hamukagenda ukabikubita biracamo ntibashobora kurekeretse mufitaniye amatati tamatati mufitaniye nawe baragira rero ntabwo ntabwo bwari buhari vraiment ahubwo hari nabonye na public nziza cyane sinzi ko ari kubera ngayi Burundi urabona ikibano kirakengeretse umuntu uragira gucya mugahura kuri muri ville ku mafe nibwo aza muri show yawe nyine bavuga ati nguyo Kigingi ndamuzi ndamukeneye ndamurahari urumva baratweretse nyine ko bafise urukundo rudasanzwe kunyotewe byari ibintu bikomeye cyane aba security bancungera kubera abantu bose bashaka tugire foto bidashoboka urumva abo bantu urumva ntabwo bwo kubagirira baba baje bazi ico kandi rero no mu bihugu tamwanya uhari nkongaha mwanya wa WhatsApp mwanya wose wiki bariko barakora baguma mu kazi iyo rero avuze ati ndaje mu gitaramo nta kindi kiba kimuza baje kuryoherwa pe araryoherwa aratwenga ntiyigirishe urumva nta bwoba rero byari bimeze neza Avanti, ce n'est pas possible. Ntabwo Kigingi yogaruka pe muri Canada. Ubu kitagira igitoro kitagira isukari n'amakara. Kageze gute je nagiye nzi ko nzogaruka nyene ntibiba byoroshe nabo babivuga ni kubera urumva visa ziragoye iyo visa iragoye hari n'abagenzi benshi bambarira ati ntuzugaruke niyo garuka ntuzundamutse ariko biba biri muri joke kubera benshi noneho benshi ngaha abarundi baba babizi ibintu turabikorana ikiganiro yego je rero nagiye ndabizi nta ngorane nta ntambamye byashobora kuntera kuko ni programme yanje abantu rero kuvuga yuko noca ngende umuntu wese afise gahunda kandi je singenda yego nanje ndakibona kuko nanje igitoro ndakibura oya turakibura nyene turatonda kujya kw'abandi ndagitondera cyane gose ahubwo rero nasanze twebwe baranadukarira gose gusumba uwundi atazwe nico gituma niyo bishize mu mandungika madame kuko je murandaba ngiyo ngiye gutondera ibitoro abantu bose kwera abo barushe bagize iki boza Kiginga nta vya comedy tonda basanga naho gafavera umuntu yokugiriye kubera uri aussi novuga public abantu bacaga aramucishijemo Kigingi urumva sino ahubwo twe nitwe dusufra cyane haragi ubona nyene kamema abantu beza akakubarira ati nukuri vraiment reka tumuhe Kigingi ariko nahandi ubona babishizemo inzigo nyinshi ukacubireka nyine ugatonda nk'abandi gatura abanyagihugu nk'abandi nta birebire turimo ntaco turimarira reka turi nk'abandi yego ivyo rero ivyo urumva nagiye bihari so uvuga ko nagiye byose igihugu gihindutse mu kwezi kumwe ndi hari nagiye bihari ndabizi ariko programme zanje ni programme zanje umuntu wese agira gahunda ziwe nkuko nabivuze mu bindi biganiro nagiye ntanga ubu nagiye abantu babizi ejo naho nogenda nkasubira nkagaruka abantu batabizi c'est ça urumva umuntu wese na programme yiwe umaze gushikana mu gihugu cy'u Burundi barakubonye mu bindi shuri ego ego wowe kugira ngo wame kuri stage niye technique ukoresha oya sinama kuri stage urambeshe bon nukuri nta buhinga je mfise kandi nta na plaidoyer ngira ngo mvuge ngo ndiko ndadodorayo ngo bampe ibiraka oya cewe peut-être ngira twarigeze gukorana barashima ivyo nkora ariko ndazi ko hariho n'abandi babikora neza nukuri nta formule ngira rero n'abantu ngira barashima ivyo nkora bakambaza rero akiriyagiye barambajije bagomba ko dukorana n'ibindi ariko ibindi ntivyari gukunda ko nari hari hama rero barambaza ku munsi wa finale uzoburi waje ndabwira nta kibazo nzoba naje ndashika ndaruhuka mfata umwanya ukwiye ndagenda ndakora ni gitaramo cabaye ciza cyane ko babibonye abantu
l'artiste yararindiriwe yaraje akora umwanya ukwiye yego vraiment ni cagenze neza kandi je félicite abagiteguye la Braudi n'abandi bose bitanze byari ibintu vyiza kubona baranatwizeye ndabashimira byagenze neza nta ma opportunité twaronse ko n'umwanya mu artiste wari muto kugira tuvugane na management yiwe canke iki kugira turutu ariko ivyo kuhigira ntavyo twabuze turavye kungene bafonctiona kungene bagira ama settings n'ibindi vyinshi ico kwiga nicobura ariko ni cigwa nyene kindi kubona usangira stage n'umuntu nk'urya n'ibintu n'amateka wandikishije hari abantu benshi batari bamuzi Daju bambaza ati none uyo muntu ninde urumva bikagora kumusigura kuko umu artiste yevuri aduze mu mwanya mu myaka atari myinshi cyane kandi afise une tranche d'âge mukunda bivanye n'imizika avuza bon n'abakuze bariko barajamo kuko kame magira mari imyaka kuko Daju ntihenza ashobora kuba amaze 3 ou 4 ans ariko aragira kandi agira neza kuvuga 3 ou 4 ans watangiye kumumviza afise 18 ans barashobora kuba vyaye ashobora kuba mu mama voilà so rero n'umuntu akomeye vraiment kuko ari kuyindi ntambwe nziza kuri kariyere yiwe rero ryabaye iteka nta buhinga rero nakoresheje kuja kuri scene ya Braudi jewe ukungene niyumviraga sinibaza yuko Braudi ego ni company nkuru company dukoresha kandi biratunezera cyane kuko nayo nyene ni intambwe twarinze kugwana kugira bigere ariko jewe namashaka kurengera ivyo sinimva yuko Braudi ndayubaha cyane kandi ndashima ukungene dukorana ariko je kubwanje gahunda yanje irarengeye Braudi nifuza kuba umu international nifuza gukorana n'ama company n'ama multinational rero ndashima ariko sinovuga yuko unahejeje rero abantu wari wambajije ngo urumva ngo kuri stage ngo nka ya Braudi ya Daju vyiza ariko target niyo kurenga iyo umaze kuva ngaho ukagenda hanze ni ubona ko bishoboka birashoboka no gushiramo ingufu kabandanya wubaha abaguha akazi ukagakora neza ugashika ku masaha birakukura ngaha bikakugeza ahandi kiseshwa no guca muri inzira nyine ya Braudi kugira ngere kure yego ariko nta buhinga nkuko wambajije mfise ngo burenge bw'abandi ndaza kuri scene Imana kampezagiza amajambo nkayavuga abantu bakayakunda ejo bagasura kamamagara nuko uravye abo muri kumwe mu mwuga ukaraba wowe aho ugeze no munsi hari ndavuga abatoyi bawe abatoyi bawe maybe hari igihe bataba baragira nka mwe mugeze cyangwa bavuga ati ndoga ngo tugere kukiga ko ntagiye ko tushaka bagataha none naho kabanga mukoresha mu ngo mukigwa n'abantu ndavuga nta bantu ukoresha canke ubona Imana ihezagira urasenga ni wavyishuye gusenga hama usenze urazi neza Imana ivyo idusaba guca bugufi gukunda abandi kwicisha bugufi yego je nibaza nta kabanga ikintu namamvuga no gukora ibintu ukunda hari abantu bakora imwuga hari abantu ari abashoferi badashaka kuba abashoferi batashaka kuba abashoferi hari abantu bariko barubaka batashaka kubaka twebwe rero tuba twagiriye ubuntu bwo gukora ikintu ukunda ni ikintu gikomeye cyane cyo gushima Imana iyo rero ukora ikintu ukunda nta n'ibintu byinshi bigusaba ni ibintu birine ni ibintu vyizana ni ibintu bigira iki niko kabanga rero mbwira abajene benshi nifo kumenya iki ahantu uri for ahantu ukomeye nta kindi nukaje gukora channel ya TV kubera wumvise ko ngo harimo amahera kuri YouTube oya est-ce d'abord ni impano ya ni passion yawe apana kubikorera amafaranga ego biragoye urabizi n'abavyeyi bacu baratureze bakora ubuzi badashaka benshi bakora ubuzi badashaka ariko ubuye tubona imyuga iri kirakiza buke biciye muri ibi na biriya nibaza yuko umuntu ashoboye kumenya ikintu ari passionné akagikurikirana ego ni ico abantu rero bakora ibinkora bari munsi yanje jewe kenshi simuze kuvuga iyo terme ngo bari munsi kuko batoyi basi bawe batoyi ku myaka peut-être nahandi akarorero bondabira ko numva umengo nta byinshi no bahanura umengo ndashatse kubasumba gose ya kuko umuntu wese bose bariko baricira inzira kandi bariko bayica neza abo dukorana bariko barasinya bose basama n'abaserukizi w'amashirahamwe atandukanye
urumva sinoja ngaho mvuye ngo ndabasumbya binini ntabyo ndiko ndabasumbya turi ku ntambwe presque imwe atari uko ngiye yo Canada naye naragiye nawe bazogenda nibisanzwe n'abaririmbyi ba mbere baragiye ubu turabona nouvelle generation kiragenda nabo bazoshikirwa bagende kuko sinzoguma ntumigwa abantu bazoje n'abari muri Canada bazogira igihe bavuga ati no tukeneye kumva ibindi Kigingi twaramwumvise none ko kiyo gumagaruka ivyo rero nibisanzwe nibiko bimeze akarorero no gukora ikintu gikunda niko yego je niko nkora hanyuma ugaca bugufi ugasenga n'Imana nta bindi turakubonye urateguye show turavye show izobera muri Belvedere tubona turavye hepfo gato tubona Gapri kari un peu hejuru gatoya yego ntimwibaza ko hari abantu benshi batazoza kubera ko primwa canke d'abord mwimvire gute gutegura irya show hama mukasha mwimvira gushira kuri ajya mahera angana kujya kandi hari abantu benshi babakunda reka duhere kuri irya show yego irya show d'abord premièrement ni abantu ntibaratahura concept barabibona kuri affiche ariko ntibarabitahura na Jafete nizo narayibonye irya show yitwa one man show Ntwenza Nanje première édition Ntwenza Nanje yego niwo mutwe no kwita titre umutwe w'amajambo abantu bakwiye gufata yego nayo one man show ni ikintu gihinduka yego ni nk'akarorero ndifuza gukora igitaramo mu matariki y'abakundana muri février ijya Ntwenza Nanje zoba ari deuxième édition ariko hazoba kuba ariko handitse ko ati les amoureux soirée des amoureux Ntwenza Nanje deuxième édition sinzi kutahura Ntwenza Nanje c'est quoi ni concept narabisiguye buherutse mu biganiro nagize yego ni platform ngire ntanguje izokwamaho yego urabona Kigingi sama ni gitaramo kiba mu ci gusa kikazamo abantu ibihumbi n'ibihumbagiza yego ariko iyi Ntwenza Nanje ni platform igiye kubaho régulièrement shobora no kwikora rimwe mu kwezi canke pourquoi pas ubuye ntanguye mu kwezi nkaza ndadekala ngira ukundi kwezi kwa kabiri nkareka nkacishamo ukundi kwezi ariko bizofata iyindi ntumbero bivanye n'abadushigikira ama sponsor canke ama partenariat yego ibe platform iba tous les weekends pourquoi pas nabikuye hehe nasanze ni experience nabonye igihe mperuka muri tourner en Europe bambe muri Canada umu artiste yatari karakora biragenda niko bimeze ni nk'umukinyi yatagira entraînement ntaca atanga kuri match twebwe rero turafise ico kibazo kubera ama stage azimvye kandi natwe dushaka guhagarara ahantu heza karusanga dukora ibiteramo bike iyo rero utari kuri scene biragoheramo nagiye kubibona rero kubera nari muri tourner nakora ama weekend akurikirana naragarukanye Kigingi wa kera naje naheruka kera no kuvuga umutwe wanje servi bikira tourna 200% adrenaline rumva amajambo yaraza nca ndabona yuko kiya giteramo tugira co muci tuba twaricaye cyane kandi ni naco nubwo ari platform yo gufasha yo guha abandi aho bakorera ni kwiye kuko haca umwaka wose rero kuyumvira rero ati dukore platform ngaha i Burundi ya comedy izwi kuko mu bihugu vyose irahari mu Rwanda hariho Gen Z ikirakura ariko yayitanguriye yitwa Seka Live muri Tanzania hariho yitwa Cheka Tu toseka muri Congo cyane yumvira rero kugira iyo Ntwenza Nanje mu rurimi rw'ikirundi Ntwenza Nanje sinzi ko ntibihagaze kuri jewe Kigingi oya je gituma mva mu Ntwenza Nanje Ntwenza Nanje nakimviriye muri sens ni platform izo kwakira kujya handi hose babigira izo kwakira abandi bajene batandukanye tuzogira ama casting tuzogira ama casting bibi bintu ni nahantu hazovukira abandi bakomedie benshi nico gituma nzogira ni Ntwenza Nanje uraje muri club yacu muri comedy club yacu Ntwenza Nanje numve Ntwenza Nanje hameje twenze public donc ndiko ndumva hazo performing abantu batandukanye tuzovyara abantu batandukanye kuvuga uwumva afise ingabira nazoza gire repetition tubona hataragira kuja kuri scene arabe bakuru bukungene bagira abandi hanyuma umunsi umwe nawazoje kuri scene amamenyekane hanyuma agende gukora ivyo washatse hanyuma tuvya bigume nka kujya ku mwarimu yigisha mu wa kabiri arigisha mu kabiri akagenda akamuzanira abandi akabigisha akagenda abashaka tukagumana tugakora kontra nziza canke bakakora ivyabo
kujya narabitanguye ariko sinabitanguye biri bien cadré urana Kigingi sama aba artiste bamaze guca ko bakamenyekana ni benshane yego ariko ubu rero ni platform nziza kuko bazoronka scène régulièrement niyo rero ntwenza nanje rero ariko iki giteramo kubera nari mvuye ariya ndavuga nti numva mfise content yo kubaha one man show meruka kugira one man show kera mu Burundi yego abantu benshi rero n'abantu bavuga ngo Kigingi ntagitwenza challenge rero ni nziza kuya challenge ukavuga ati reka rero ndumva yuko hari birurumba muri jewe reka ndabikora camvuga nti rero iyi première edition izoba ari lancement officiel ya Ntwenza nanje comedy club en même temps ariko tunanezerwa na public yego kwiyumvira kubishira kuri Belvedere nuko hari abantu benshi meruka gukora igiteramo c'abantu bose cabere kuri mese kwinjira amafaranga 10,000 kacari kiryoshe cyane cari kiryoshe ndatumira aba artiste bo hanze ndatumira abo ngaha byagenze neza ko mayibona ariko hari abandi bantu hari indi kategori y'abantu yambariye ati jewe nivyo nkundira bivanye n'igihagararo canje abantu nitungana nubwo ku maso y'abantu tungana ariko murabizi kungene bimeze baravuga ati kubera kutagira VIP show je nanje je me suis rendu compte ni yuko ntarigera ngira VIP show kubera iki abandi ba artiste bose aho mu karere baradutumira mu biteramo tugasanga turi muri VIP kandi nkabatwenza abo ba VIP bo muri ivyo bihugu none jewe kubera iki natwenza aba VIP wacu avuga nti rero nanje ngomba kugira VIP umuntu afise amafaranga ayarihe azatwenge ko nubundi bavuga bati jewe sinoja hariya ndungika abana ni ibintu c'est enfantin okay reka rero tubaronderera ivyo abakuze nuko rero kwiyumvira kibanza Belvedere ni restaurant yiyubashe ngaha mu gisagara abahazi barahazi n'ibiciro vraiment ni vya VIP yego rero turavuga duti reka rero dufate hariya hanyuma abantu baze tubaronderere cadre bamenyereye yego kuko mu VIP arafise ubarajamo n'ubaratajamo nimba rero tugiye muri restaurant twifuza ko abantu bumva ko bari muri restaurant baba VIP bakanezerwa ariko muri umwanya nzotumira abagenzi bakeyi harimo n'abartiste shime kubavuga nga bazogira prestation ntoyi ariko zoba turi kumwe na Kikiture live band ni ibintu bijana comedy n'umuziki birajana zoba turi kumwe na Michael Senganz urumva yuko on va vivre de la comédie du début jusqu'à la fin et zogyoha kuko Mika n'umu MC hari abandi ba jeune babiri bazogira prestation amaturonke live music hazoba ari cyo gufungura muri ayo 100,000 abantu babandanye bagira ma réservation dusigaje iminsi Mika ko ni le 22 décembre sinzi ryari iyi video izosohoka ni le 22 kuva so vendredi no kuvuga no mu studio 18 dusigaje iminsi Mike nuko nkashimira cyane Brarudi tuzokorana biciye mu kinyobwa cabo Royal bazofata mu mugongo ko gutera inkunga n'ikinyarwanda bazofata mu mugongo show yacu ndabashimire cyane karibu ndabifuriza rero na Noel nziza abantu so kwa turiko turifurizanya na Noel nziza n'umwaka mwiza mushasha wa 2024 turangiza ikiganiro nari numva ntagenda nakubajira ko bivanye n'ishow wateguye abantu babonye bitanguye kuja gutegura amashow VIP so tukubura mu artiste amaze gusohoka ibihugu bitandukanye agenda hanze akagaruka wome ngo hari abantu bazotinya kuguha show bivanye nuko bavuga ati unyarazimbye cyane wewe nta kuntu woremesha abantu bozoguha amashow cyangwa ariko barayategura bavuga dushaka gutumira Kigingi ngo turamutinya bivanye n'uburyo dufise oya Jenny baza yuko ivyo byo kuzimba mu Kirundi bavuga ngo akeza karigura yego kandi natangaye no munsi mbonye agapapuro banzaniye muhira kiyarara twebwe je mu kinanire yarara twaraturira 10,000 ubuye ngo tugiye kureba 15,000 kwezi kumwe biranantangaza cyane abo bantu badutorera yarara kandi ndabivuge birababaje ko nahinde umuntu hari gihe baza gutora yarara rimwe kandi byanditse muri contrat ko batora 4 non seulement yego ibintu byaraduze turabizi ariko twese bitudugiye nabi havuga akaza bavuga ko abakozi ba mairie nta nakimwe bavuga ko ce sont les 3 parties sivyo utegerezwa kuvugisha umuntu murabivugana ko ntushobora kwaduka embo matengo ngo hewe ngo wa undi ngo nje gutora yararanza gutorera yaranga ubu rero ngo ndashitse ngo no hariho abantu bashobora kwegerana bakavuga ati twiga iki kibazo karbira yarabuze ibintu bimeze gutya nuko uravyumva urumva rero nk'ivyo oye igituma ndabivuze nuko ibintu byinshi biko biraduga urumva ni yarariko ryaduze rero James umuryango mfise kanya mikini naco abantu baravuga ngo ndazimbye harababivuga ariko je ndazi ko ntazimvye
kandi jewe hariho n'ibiraka mpora nkora vyagusa bivanye n'uwo muntu ico dupfana n'ico tugize iki umuntu natakaza ubuntu ntagoka kubera amafaranga kuko siyo ndero twaronse ariko niyo umuntu nawe agufashe nabi canka akagushira mu kibanza kitari ici wawe jewe nta n'amajambo mankeneye kuvuga niba bikenewe murambona n'abartiste babivuga bikantangaza kuja kuvuga ngo nagire ndababwire ngo banaka ntibikenewe uwo muntu uramubwira ati nukuri nibikunze peut-être la prochaine fois yego ntimurakoze niyo ndero twahawe ikirundi nayo kubabara none okay urababaye bakwimya ayo mafaranga uciye ugenda kuvuga ngo jewe ngo vraiment ngo nibankwirije ngo igihagararo cawe si ukivuga n'abantu bakikubonako kuko barinze bakikubona nko baraguha ubwo buye c'est ça uravyumva rero ko wumva wowe ubona igihagararo cawe ntibiba bikenewe yuko ico gihagararo nawe ucucuruka kirabesa mu biganiro utanga oya byagenze gute kugira ntuze mu gitaramo iki jewe ntivyakunze ariko abo bakoranye byagenze n'imvugo y'ikirundi yubashe nuriya muntu arakunezererwa akavuga ati uriya muntu n'umugabo ejo akikubita gashi akavuga ati reka ndamwongere ayo mafaranga nukuri ntayo nokorera ariko nimwabona yuko muzoshitsa ya nabasabye hanyuma ngira tuzokorana ukarengano kandi na yamu mukayihana bukeye nayo kuja kwitera imiragwe kugira iki jewe hari abantu bampropose nkuko wabivuze twese biradushikira bigiye bishikira abandi nkamubwira nukuri nayo mafaranga nayo nokorera yego bivanye n'iki bivanye nuko birazimvye ibintu byarazimbye umwuga ni untunze ari nababifata bakabisuzugura cyane kandi rero naca bihanahana bakaca bumva ko uzokwamukorera iyo prix so utari mu boss yaguhaye nk'intuze nk'ikiraka ugasanga siyabwira nk'undi tije namuhaye aya ugasanga niyo bashatse ko wama oya ivyo nibiri muri comedy gusa nibiri mu artiste gusa nibisanzwe ushobora gutuma umuntu hari abantu badandaza baja kurangura ukamubwira turanzanira iki arabivuga aravuga ati namuguriye ivyo ni ibintu biba mu buzima bwa misi yose so je sino biteba ko rero je ndazi neza yuko agaciro n'umuntu akiha hanyuma biragora yego c'est vrai turi mu gihugu nukuri sagasishara muri turakenye igihugu kirakenye hari ubukene hari ibintu bibuze byinshi ariko umuntu nawe yashaka ko urubanza rwe rugenda neza ashimiye ko je dukorana ndabishiramo ingufu zanje zose nawe akankwiriza udufaranga manamusaba bidakunze hakabura urwango nkamubwira nti nukuri hanyuma yego kandi kenshi uzunabirabe nibire n'akabanga abo dusanzwe dukora umwuga umwe umuntu iyo muvanye ukamuha icubahiro ciwe yaguhaye amahera make ntumutuke canke numubwire nabi canke ntugire iki canke numusesera gatabi mu nyuma canke no ariko ukamubwira ati nukuri avec tout le respect jewe ndakwemereye hanyuma vraiment nzogira réduction ariko ubu nivyo ukunda ayo mahera nayo nokorera aragera ahantu akavuga ati nukuri ndeka ndayamuhe ariko ushitse ati uragaya na boss kweri bya vrai urambona je ndiko nkorera amahera si byiza si n'indero y'ikirusi umuco w'ikirundi no uravuga ati nukuri ayo mafaranga umbwiye ari abantu batayakorera n'ukwezi hari abantu muvyibuke kandi hari abantu batayakorera mu mwaka hari abantu ayo mahero uwo urikuranka hari abantu yotunga imiryango bakafungura amezi n'amezi c'est ça urumva amafaranga n'amafaranga kandi n'ay'igihugu n'ukuyubaha ariko ugaca buguvuga ati reka hanyuma nuko reka nandi ndagushimire cyane nshimire n'abariko baradukurikirana babandanye bagira subscribe kuri channel ya Kazoir hanyuma nshimire n'abantu bose badushigikira badufata mu mugongo abantu bitanga abantu babona ko uyu mwuga ufite agaciro kuko hari abadufata ko ari bijuju hari abakurondera ngo ukabona nta gaciro baguhaye ugaca bugufa ariko kumva birakubabaje ariko nshimira abantu yuko babona yuko n'umwuga ushobora gutunga abantu babandanye badushigikira badufata mu mugongo kubganje nibazaye ko ngira zose urakubona na mwakuza abantu bose bakunda amacano ya YouTube ndangirize uyu mwaka ngaha kuri Kazoir TV ndababwira nti Noel nziza n'umwaka mwiza mushasha muhire muze muronke mu ibintu byose mwifuza bitakunze muri 2023 2024 ubu mwaka mwiza ndabifuriza imigisha yose murakoze cyane
Kazwa TV. We want the words. The solution of all dreams.